Kutamba jetini na ukundiki. Nyene kunwiki. Uje ni mwasohokana voilà. Icyo nyine turashaka kuvuga qui te m'embête. Munda hembe. Hembe. Biragoye. Uriyasohokanye arumigwa. Ntuze ngumigwe nkunda hembe. Agucitse nkeco kuri wowe kwicuza cyane. Cyane kwicuza cyane. Okay. Nina wari ubizi? Non, je savais pas nani. Oya. Wowe kwicuza comment gute? Hamagiye espoir je uriheze vraiment bisa nigabanutse sinakwizera kana narira basi novuga biharakenewe ibintu bya innovation no umuntu kumva ko invente ikintu ico kintu kandi kikabaho kigakoreka là niho najyatera mbere tuvuga rya 2040 mon inspiration c'est mon journaliste ariko ari muri sens nk'ivyo namaze kumuvuga imbona warda là donc ndakunda ubuzima bwiwe kuko mwiriwe na mwaramutse bana mwese aherereye nizira ko mumeze neza cyane je ndi sawa meze neza ndakomeye ndashima Imana kumbe udashima Imana canke se bitari ko biragenda neza wowe wihebuye wowe bitameze neza cyane never give up Imana irahari wowe ubuzima busa nk'umeze nabi nukuri ndaguhumurije ndakwizeza yuko Imana ihari kandi niyo kubiroranya kugira ngo bigende neza cyane himbaza Delicieux muko murumva ijwi ni kuri Akamo TV wowe utaragira sabone nkundiro yigire kumbura ibikorwa byacu nibigiye gucike wowe utaragira j'aime commentaire partage nkundira uzurabigira kugira ngo ibikorwa byacu ntihagire na kimwe kizo gucika kandi merci beaucoup wamaze kubikora muri abantu beza turabakunda tuzonaba hafi kugira ngo bikunde bigende neza cyane tubagume iruhande ntituzigere tubatakaza anyway kumwe n'abatumire iyo manura hasi kugira ngo bakwereke naye kugira rouge harimo n'akana abantu bakomeye bambaye agasefa natikabasha komeye ngaho ikindi kintu bahuriye ko that ariko wowe utaragira sabana nkundira ubikore kumbure urumva kino kiyago cacu n'umunsi tuje gukora ndikumwe n'umwigeme n'umusore sinzi baraza kuvuga ico bapfana na vyonse reka ndabaha ikaze nkangurire hega basha umukobwa gateka ukama turaguha ikaze merci beaucoup ku mazina yanje nitwa Nina Merveille Dusabe ndi umurundikazi ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi ndibaza nivyo uyu muntu muri komfanike ni umugenzi arankuye ku nzira arankuye ku nzira ni Nina Merveille ego turi kumwe na Nina ni umwigeme nk'uko yabivuze ni n'umunyeshuri nta kandi kazi usanzwe ukora ndi umujournaliste kuri Ikiyago ca Boss TV ego n'umusi turawatsa uwo muriro n'umusi turahuye turabajournaliste bagowe turi kumwe n'umusore hano akazina kandi kumbure umpere mwiriwe na mwamutse ariko arakurikirana turabamukije vuga mwese muko mudukurikirana kuri Akamo TV ubwo amananje nitwa Irakoze Jodasa sanze d'umunyeshuri kuri Université Sagesse d'Afrique campus asiatique ubwo haba nkora kuri Ikiyago ca Boss TV akabenje ndi n'umufondateur wayo ubwo murakoze n'ivyo muri make ni umufondateur wayo urumva yuko kumwe n'umukobwa Nina ndetse na Jodasa na Jodase murumva yuko bose bakora kuri Ikiyago ca Boss TV kumbure ibikorwa uno munsi bituzanye bahari nk'abanyeshuri kandi bahari ari n'aba entrepreneur nuko numva no bivuga kumbure wewe utari kurakora uno munsi wewe uri umunyeshure ushaka kubaza yuko akazi kawe kadashaka gukunda kadashaka gucamwo ariko nizire yuko aba hano bari imbere yacu bo babishobora reka ntangure kuri Jodasi nkuko yabivuze uno munsi muravuze yuko umwese mukora kuri Ikiyago ca Boss TV kandi muravuze yuko wewe ni wayitanguje umufondateur wayo
bimeze gute iyo televiziyo yatanguye gute yaje gute wayiyumviriye gute yego murakoze muri make jewe iyo televiziyo byaje nka rêve muri make novuga uko ndavyumvira mbona umengo birakwiye ko novuga iyo televiziyo nca ndabibwira mama wanje ko niwe muntu wa mbere turi en contact cyane yabimenyesheje ati j'étais d'accord vraiment je vais te supporter naje kunsupporta mon père nawe ni umujournaliste nawe nyene ton père Kabaza TV hama amaze kwemera ko nawe nyene avuga ati je nta kibazo ndagutiza les matériels surtout nyene tuzorakoresha mu gihe uzoba uriko akora ivyo biganiro vyawe yego hama nafise umwami yitwa Hairoy nawe nyene akora kuri Kiyago ca West TV nubwo atabonetse nawe nyene yiga muri Sagesse d'Afrique campus Kinindo nubwo atashitse nta kibazo gusa nawe turakorana ndamumenyesha avuga ati vraiment ndi d'accord tuzokorana bon après ndondera une merveille twahuriye muri Olympiade byo guparticipa mu ndimi ndetse no mu bintu by'ibiharuro physique ko chimie na merveille bon rimwe nagenda kumutembere nazoza nagenda kumutemberera ndamubwira bon kumwe bimeze na TV en ligne ya television en ligne ambwira ati izo bimeze gute ndamubwira ati hazokoresha les émissions en français no mu kirundi maze kumbwira ko yovyemera kuko ni na merveille muri Olympiade twashyize Igitega yabaye yari kashije ngo wa kabiri vuga ati vraiment umukobwa ati français neza ashobora kuvuga ararenze ndamugomwa ndamubwira ati reka tuzokoranire ejo kiganiro na merveille ntiyavyanse turakorana ikiganiro ca mbere baragikunda cari ikiganiro c'umukongole bon umukongole twiga muri asiatique campus Sagesse d'Afrique baragikorana abantu bagishima mbere n'abandi bamatubwira tukorana ama emission yego vyagenze uko jusqu'à présent rero bimeze uko ariko aho owe bon tugerageje kumva cyangwa tugerageje kubona ikintu c'ama TV online sinzi ko hari akantu gato bukazi ko n'ibintu biruhisha kandi n'ibintu bon uretse yuko ata kintu kiruhisha bon cyo tumenga kirarenze kandi tugerageje kuraba ni ikintu gifata umwanya muremure nivyo hari abantu binjirizwa n'izo televiziyo iki bakaronka uburyo bigeze uko ariko turumva yuko wagerageje kugira abavyeyi biwawe kandi turumva yuko bagerageje kugushigikira kubera ikibazo utashoboye kumva yuko ugira uwundi mugambi wowe ushobora kukwinjiriza unyarutsa ariko ukumva yuko televiziyo ariyo kugurura ubona yuko ari akahe kamaro izo kugirira imeze gute abazungu nibo usanga bakora ubuzi bwabo ibintu baba biyunganijemo birateba kunguka bikamara nk'imyaka 5 imyaka 7 ariko nyuma y'imyaka 7 umusaruro ukwiye usanga mutariko munganya na wundi yamaze yashitsemo kwezi kumwe akabararonsa inyungu ariko twebwe tugenda bukebuke inyuma imbere ni heza ubwo inyuma byatanguye bigoranye imbere turiteze umusaruro mwiza uvuga jewe nashimye ivyo nyene byo gutangura hasi tukagendera duka utera imbere yego ni ivyo muri make Nina wewe rero ngoretse uwo journaliste ngo n'Igifaransa ngo ratwiye non c'est pas grave mugabo rero arinza kwizera akaba yarinza kwizera muri ivyo bintu turumva yuko aba ari ibintu urashobora kuvuga powe mu Gifaransa that's non c'est pas grave donc ico gihe twari twahuriye muri Olympiade la byasaba ko ishuri ryose riserukirwa ku ishuri wacu nta birenze nakora ariko sinovuga oma forcé menyene nasanze nabigiyemo uko ariko nta maslam nagira nta ma poème nagira diku na ni kujya ubusanzwe uzi ikintu mu bisanzwe n'ikihe kintu Jodas cyamupushinza kumva yuko Nina arenze n'ikihe kintu do special uvuga ati je nka Nina naragikoze ikintu kumbure Jodas arakibona
bon nta birenze kuko donc nico gihe twahuriye nibaza muri Olympiade là j'ai distingué abantu baravuga oui quand même ego nawe nyine twahuriye ico gihe twaciye dutangura kuvugana aho nyene hama turechange ama contact ego zahereye aho nyene byo kuvugana et pourtant ntitwari tuvuye no mu ntara zimwe ya je nari naserukiye Gitega uyu yari yaserukiye Bubanza ego uno musi rero novuga yuko usanzwe ukora kuri Ikiyago Cagose TV ego yakwizera nk'umugenzi avuga ati je ndakeneye kuza ko dukorana mugabo ntibiba byoroshe kumva yuko hariho kuko mwavuze ko mukora muri abantu batatu kumva yuko televiziyo mwicanganira muri abantu batatu si ibintu byoroshe kuko byoroha ari wewe uzi yuko basugiye kwangasha nk'umukozi uzohemba cyangwa uvuga ati uno muntu ndamama kubwira mfashe byonyene nta bindi mugabo ubwira ngo mukorane ibyo bintu biragoye kuri Nina gute yavyakiriye gute bon kibimbwira j'ai dit ibi bintu kweri biri tellement bête gutangura TV comme ibintu babwiye tuzoduze ama views aba abonnés là ni ibintu bitoroshe cyane mais j'ai dit quand même none après mes études je fais rien ndahuko nyene ndabigire comme divertissement gambe navuga ati reka nabwira comme divertissement ariko maze gutangura abantu barabikunze et surtout abagenzi banje barambwiye ati courage bandanye là j'ai dit ndi bya bintu ni sawa et puis ntangura kubyiyumvamo cyane ubu nkakunda kwidocumenta ku bintu bimwe bimwe byo mu buzima busanzwe ego mugabo ni tumenyereye cyane twumva yuko cyane cyane abakobwa bakora ku ma TV online ndabizi ukungene abantu batwakira ntibiba bishimishije badufata nk'ukundi kuntu kuri ico kintu wewe cyo kikubwiye birumvikana kuko urumva umuntu atabirimwe donc umuntu ari ailleurs atari muri ibyo bintu ngo abimenye avuga ivyo ashatse kandi birumvikana umukobwa araho tu vois benshi hariho abo bigejeje kure et surtout dufate nk'akarorero nka Mona Warda dufate nk'ubonye Mona Warda urumva ni célébrité là ukamubona afise imodoka là nta kazi afise nta bureau yicaye muri tu te dis ça a l'air d'une pute benshi babita abapite kubera ko ntibaba bibona ibintu barimo mais utabirimwo iforise ariko hariho n'abantu vyungukira bien bikabungukira neza urumva nabo nyene bategeza ko barimwo uvuga ati jewe iki kintu malgré tout ndategeza kugikora ya bien sûr umuntu wese bivana n'ico aba yashitse imbere Nina uno musi uriko urakora sinzi yimba atarakabanga uriko ukora uhembwa cyane kwa Dasa oya la Dasa c'est mon ami kandi ntaho turagira cyane nibaza ko byose turabifashanya yego akantu rero ndakubaza nimba uriko urakora nk'umwana w'umukobwa turabizi cyane sico kimwe n'umwana w'umuhungu umwana w'umukobwa yamakeneye utuntu twinshi kandi cyane umutima wumva yuko uno munsi ushobora gutonda ahantu ugatonda aye ukavuga ati jewe nka Nina ngira ntonde kuri no televiziyo nzi ko atana kimwe ndiko ndayironkako uwo mutima uvana je bon sinzi ngenda bivuga ariko ndakunda nyene kuja Nina oya ubivuge neza kubera ko naho bavuga ati abajene mukura amaboko mu mpunzi mukora bavuga ati je ikintu basi ndakigiyemo nzi yuko gishobora kuma n'amahera ya déplacement donc tôt ou tard bizokunda kuko ntivyokunda ko kwihanga juste ubunyene gitangura je dasera ko bwingene amativa ruhishe ntabubwiye ngene aruhishe ego kandi nyimba naravyemeye je dois assumer là bizoza ariko tôt ou tard bizokunda ego kandi na transparence irakora kuko nyimba ndiko ndakora uku hari benshi baza kubibona bakavuga ati ra uwo muntu arashoboye iki kintu kanaka urashobora kuronka ikintu ukaronka nka opportunité quelconque kubera yuko uko kuntu wiyerekanye d'abord abantu bakakumenya donc na transparence irakora yego ni nk'ikihe kintu uvuga ati jewe bivanye n'aba bantu by'ukuri basanzwe bakora ku TV online dufate nk'abigeme cyane cyane je sindabikunda nka Nina ni nk'ikihe kintu uvuga ati jewe ibintu vraiment sindabikunda nta na gato je nibaza ko kubera nkiri mushasha
oya mugabo nyimba basi nka role model wawe yoba hari Ouais. arahari ninde Non, c'est un secret. oya hanina je numvana nga C'est urazi igituma ndabikubajije shaka basi twumve yuko basi nyimba ari ibintu ukora kuri ikiyago cabo Steve tuvutse iki kintu by'ukuri agikora uko bivanye no kungene uyu muntu amwinspira avuga ati Là, c'est mon inspiration, c'est mon journaliste. Ariko ari muri sense nk'ibyo namaze kumuvuga. Mona wada Là, donc ndakunda ubuzima bwiwe kuko uratesa ari muri bibiri bon turamubona muri journalisme nawe nyene turamubona muri musique cyane cyane ndakunda kuraba ama interview bamugirisha là aranyinspira beaucoup kuko arama kutaba décourageuse kubera nawe ibyo arimo arabizi kandi arazi ko abantu bamubona nabi ariko arabandanya donc il continue ndakunda courage yiwe iranyinspira cyane Jota uno musi nina murakorana bishitse nk'ejo kuko nibaza ko ari ikintu maze kumubonamwo sinzi igihe mumaze mukora kungene kingana ariko bivanye no kungene mubona ubwati jewe vraiment uyu mukobwa donc nibaza ari courageuse ameze neza cyane agucitse nk'ejo kuri wowe kwicuza cyane cyane wakwicuza cyane okay nina wari ubizi non je savais pas nayo oya wo kwicuza comment gute abantu benshi akenshi baramukengurukira n'amaveye kumenyesha akora amamisiyo meza cyane asobanutse haba mu kirundi haba mu gifaransa ari super kuvuga rero hamagiye espoir je uriheze vraiment bisa nigabanutse sinakwizera kandi narira basi urumva ukwishutswa bwa tijeni na vraiment ndababaye ivyo ntarungwa bwavyo mbega ni basa ico bikubwiye bo uno musura ronsa akazi uvuga ati jewe akazi vraiment karahemba kameze neza wo kwiyumvira kuva muri note muri kiyago cabo Steve kuva n'ibikunda ntibyashoboka nina uvugisha ukuri apparemment n'ubu kubera ibyo ndimwo ndi umunyeshuri mu kaminuza y'u Burundi là on se fatigue beaucoup amwe wiga avant midi na après midi donc umwe usanga ugoye là sinumva ko hari akandi kazi koza kotuma mpeba gukora ikiyago cabo Steve niba twaratanguye en continue yego ku buryo nina oya basi uwo mutima ku buryo nyine ukumva yuko jewe nka nina iki iye vraiment biranyankiye kumva yuko noja guhembwa avuga ati ni bya bindi nyene umukobwa akenera utuntu twinshi ariko ukaca wumva uragume muri ikiyago cabo Steve nta hantu novuga yuko irashika canke iragira iki ariko ukaguma muri ikiyago cabo Steve nibaza yuko umwanya wayo ntawubura kuko surtout si umwanya munini ya cyane ariko nibaza yuko ibintu bijanye no kwibaza kuri sujet kanaka aribyo bitwara umwanya ntukavuga ati nyemba ngomba mvuge iki mba shaka gukora ikiganiro iki je dois me documenter kuri iyi sujet nibaza ko ivyo bitwara umwanya ariko ivyo navyo no nkakujya uri kuraraba film nimba bavuga ati ku mugoroba ntegeza kuraba film dayo film ndashaka kwisubiza niyo documentation nkeneye nibaze ko ari ntibitwaye umwanya munini ya cyane kuri jewe n'abajene rero dusanga baricaye barabeza amaboko yabo uno munsi nk'uko muraba youtubers kuri ikiyago cabo Steve cyangwa youtuber muri mwumva yuko mushobora kuja gukora mutareza amaboko mu canke mutari babandi ariko mukumva yuko mushaka kuja gukora ni nk'ikihe kintu mwoba yagira abumva yuko badashaka kuja gukora baguma bareza amaboko mu mpuzu ariko mwe muno munsi mukumva yuko mushaka gukora kandi ikintu mubona yuko ejo kitariko kirinje uno munsi ariko ejo mubona yuko gishobora kuwinjiriza kuri Jotas ariko ubwanje vraiment nobatera intege nyinshi cyane bagashiramo umwete nubwo atokora ibintu bijyanye na televiziyo en ligne aba youtubers ça dépend vraiment bagashaka gukora n'ibijyanye na entrepreneuriat navyo nyene birateza imbere umuntu yego ntibahamire cyane inyungu ariko bakore cyane ku
kugira bagere aho bageze inyungu ziza hanyuma ariko umaze kugera aho ugeze ugatera imbere ukamenyekana byose bizoca bihera aho nyene ushobora nka ya nyungu yawe ukeneye n'ivyo muri make. none Joda kumenga hariho umuntu adashobora kuba ariko aragukurikirana adashobora kugutahura bivaye n'ukungene ushobora kumva yuko worondera umwanya wawe ukaja mu bintu uvuga ati jewe iki kintu by'ukuri ndakeneye kubonamo umutahe kandi umutahe umeze neza canke agafaranga ariko nkakijamwo nzi yuko kitariko kirampemba uwo mutima basi tuyagire waho ushobora kuba warawukuye kumbure naho abantu bagerageze kuwurondera. Bon, ibyo bintu bisaba kwihangana ubwa mbere murazi ibintu byo gukora byo bya televiziyo hariye ni ibintu bisaba umwete partage umugura amamega ukubita ufise amamega biba biri ibintu by'ingorane cyane. Bon, vraiment no kwihangana no kuheba akiwa wari ufise ukagaheba kugira ngo nguke ibindi. Yego ni ibyo muri make novuga sinovuga byinshi cyane bijanye n'ibyo yego murakoze. Nyine hari ico munganira ni ukuvuga ubuzima tubayemo bidasaba yuko umuntu mu byo arimo atarataza biragoye kubona akazi turiga bien sûr twabwiye turiga ariko biragoye kuba sure tirejeni nahize amashuri tinzoca ndonka biro nja gukoramo rero icyo nabwira abaje ni uko batoguma bibaza ibyo bige juste pour avoir connaissance y'ibintu ariko uwo mwanya bariko bariga biyumvira ikintu abajene benshi tumenye turata umwanya turafise ibintu menga bidutwara umwanya menga tuvuze weekend tuvuze show weekend last niho je nkora niho je mba ndiko ndakora ha kuri Kiyago ca Boss TV hama nkabahereza pour moi umwanya wose uronka ntube ari wo guta aba ari wo kwiyumvira ndiga kandi niga aho bavuga yuko hoba hagoye muri kaminuza y'u Burundi ariko biranyohera cyane gukora je nabatera intege si ibi byonyine umuntu ashobora gukora TV online nubwo twari byo twahisemwo kandi ni menshi ama TV online menshi cyane ariko twe twarahisemwo kandi nitwe turabona uko ibintu bizogenda avec uko turiko turakora rero no bahanura kuraba nabo ico bakora ntibagume ngaho barahuko umuntu kamubaza kumva umenga ntazi niyo ari karaja barondera ikintu gishobora nubwo kizobungukira kera cyane haciye umwanya munini kizobungukira bien sûr ariko uwo mwanya ufise ntubutesho donc umwanya ugusize burya umuntu akwimye umwanya hajya canka gutwaye umwanya niwo bakugiriye nabi kuko avec le temps umuntu arashaka gukora ikintu rero umwanya urumva ngo majyame urumva ngo je prends une journée kugira njyame tubisanzwe no uwo mwanya ufashe ikintu ki documentala c'est mieux ego bivuze yuko abajene bagerageze bakore malgré yuko ibikorwa bari biba bihari bidashobora kubinjiriza bagerageze bakore ego bakore kumbure rero aho bariko baradukurikirana barifuza kuja kuraba iyo TV boyikura hehe byogenda gute kugira ngo bikunde ndetse n'uwifuza kuyikora ko mbeho birakunda naho nyene cyane ati kubona CEO wayo nimba bigenda gute bimeze gute televiziyo yacu yitwa Kiyago ca Boss TV kuri YouTube wanditse kuri iryo zina ucamo udutora ukadukurikirana amavideo yacu tumaze gushirako yego hama gukoraho ntituragira aho tugeze kuryaho tworondera abakozi tukabangaje gusa ari udufasha nta kibazo turamwakira yego nanje yashatse kuza mu nyakira twabakira turabakiriye ibintu bisiye ko mu nyakira turabakiriye Bodi iryo zina Ikiyago ca Boss Joda iryo zina ryaje gute bon kare yitwa Kiyago TV Kiyago TV ndabona ati Kiyago TV ntibikwiye no kuri Facebook yashari Kiyago TV bon ndavuga ati oya Kiyago TV ntibikwiye kubera ko si Kiyago TV bon si cyabo sayo gikumira kandi ubwo shaka kuba ari president shaka kuba ari abandi ministre canke ibindi mugabo hariho gikumva mbwa ko cha bose umva harimo ensemble ya bose abari abantu bari ukenye utunze bari wese shaka kuja Kiyago TV Kiyago ca Boss TV umva ni ca bose ntabwo gikumira uno musi rero muko murakora nk'abantrepreneur kandi bavuga yuko ejo dushobora kuronka
ivyunguka canke tukaronka utwo dufaranga mariro ko ubwo bufaranga uko buzoza bumeze kose nizera yuko mwe mushobora kuyaronka. Umukuru w'igihugu nawe ahimiriza yuko dutegerezwa kuja gukora tugakura amaboko mu mpuzu. Ni nk'iki mwamusaba? jewe mwese murabivuga. jewe ubwanje umukuru w'igihugu namusaba byinshi mugahita ndamusaba ibintu biri principal. Ikintu kiri principal ni sponsor ndahejeje kuri Kiyago ca Boss TV Kaburongo. Iyo sponsor nayo nyine turashobora no kuyisaba abantu bariko baradukurikirana nabo nyene. Yego bantu b'Imana ndabazi mudukurikirana muri benshi kandi cane, rero mugire effort. Uwo ni Jodas, reka twumve Nina nawe. Là, j'ai ico nosaba nuko d'abord ikamvugire hamwe abajournaliste bose ko boraba vraiment ikintu badufashamo d'abord no kuvuga bakatwongerereza ama opportunité. Nibaza ko atari menshi cyane ariko nibaza ko naco coba mu bisata vyoduzwa cyane bikaronka genre de sponsor twinshi. Hama kuri Kiyago ca Boss ego twamusaba byinshi ariko d'abord turakenye byinshi nyene gusa nyene na followers basi ni nk'ibiki basi ni nk'ibiki mu gatiti byinshi cyane kuko urumva les matériels ego ibyo dukoresha ibyuma nyene duce kuronka ibyacu nyene iby'iwacu ya ego ibyuma si iby'iwanyu nakota tukagira n'ibintu nk'uko ego bantu b'Imana ndabakunda kandi cyane murabizi. Rero oya basi musaba muterera agakamera kamwe basi k'abantu umva bashaka gukora bagatera imbere mugerageze. Kandi nabonye bakora n'ibiganiro byiza byigisha. Ego je ndabateye intege vuba mukora ibiganiro byigisha tutamenyereye canke hari abantu basi mugerageje kuraba kungene babiraba mubona babiraba barabikunda cyane. Ya ko bantu bamaze kubiraba barabikunda cyane barabikunda ariko niko tutaragira ahandi tuba dufise abantu benshi cyane babiraba nko kuri TV yanyu. Ego barabikunda ababibona aho tugera kubashikiriza barabikunda. Ego nizera yuko rero bariko baradukurikirana bumva yuko bogira uwo mutima kugira ngo batange sponsor kuba bakeneye babatora gute na Jodas. Nkeneye numéro 67 706 992 numéro qui est disponible au téléphone WhatsApp pour se dispo. Turabafaransa ngero icyo Faransa nivyo ugagerageza ushira ako kanima ho mu Kirundi. Yego ni 67 amajana 76 amajana 92 kuri WhatsApp no kwisanzwe nkoresha nyene nimwombora nuko nakarimi kashi niyo nyene darimi kashi niyo nyene umva mugerageze kugira ngo bigende neza. Mugabo rero tunagenda kuko ni gake twamadusanga aho abavyeyi batwemera kuja gukora iki ndetse tukabifatanya n'ishure ni gake bama babishigikira. Urinze uronka umuvyeyi agushigikira egare yuko n'ivyo urimwo yamaye aguteye intege ndetse yamaye anagusengeye. Gerageza ubwire kuko turumva ko ari bo bagushigikiye cyane. Ubwire nk'ijambo ubwira abavyeyi. Kubwanje atesa ube romantique. umva kubwanje n'ukuri ndashimiye mama wanje. Mama ni wa mbere natangiye kubwica cyumviye yaba yari umuntu muri Kiyago ca Boss TV no yo bari visi wanje kuko ndamukunda cyane ndamukengurukiye cyane aho hose. Yego yubaho yatanze ide kwa mutaba badako. Yego mutaba nawe akamfasha mu tuntu tumwe tubikoresha. Yego nuko Nina nawe nizera ko abavyeyi bawe bariko baragushigikira mu vyo ukora babwira ati mwana nta kibazo bikore ni bon kandi uzogushigikira. Nawe gerageza ubwire ijambo babwiye. Je numva mu gihe umwana deja kuba yagize ico ciyumviro ucubona ko umwana wawe quand même yiyumvira. Ego je nibazi iyo umwana yagize ikintu
mugerageze mumushigikire hajya umuvyeyi atagushigikiye ucumenga ibintu byose uri muri kuragumuka la avec umuvyeyi agushigikiye uvuga ati na nubwo abandi bose vyokwanka bro ti abavyeyi bashigikiye sava ntaco bitwaye yego kuko nk'ubu jewe nyimba n'amahera ya déplacement ko nkorera mu Kanyosha ariko jemba mutanga nord umva kwideplacer mfata bus zibiri birago rero umuvyeyi wanje ndamubwira ati papa amahera ya déplacement akavyumva akavyumva ndetse ko en tout cas ntaco atanshigikiye aranshigikiye mais d'abord abavyeyi murabizi bashobora kubwira ati umvize ubanze wige urazishakujanye sinukwiga bwa mbere so ucugerageza ukalterna neza ku buryo ataco wica mutanga none y'icicaro kiri cyayo candati oya Kanyosha mu Kanyosha ahantu musanze mukorera yego okay wow kugira rero usige inzira amavuta ushobora kuba akabazo nibagiye kubabaza kamwe tunese tubiri mwibaze mungire mu ishuri je commence ego shatango utabaje tinina ukunda iki nyene kunwa iki uje ni mwasohokana voilà icyo nyine turashaka kuvuga kitemo bete munda hembe biragoye uriyasohokanye arumigwa muze ngumigwe nkunda hembe yesu ariko ni bona nyine iratesa mugaranje niyo nkunda iratesa kandi imeze neza ni bon kindi bibazo bongere wishura kindi ndetse nawe aravuga bendi yumvira icaka bibaza Jodas yego mubage kumbaza ati none mwebwe ukeneye kuba nk'umumenyesha makuru wahe mu Burundi cyane hanze mu Burundi ndakeneye kuba nk'umumenyesha makuru avuga ama nouveau numéro surtout avuga umuziki yitwa Yann Santana comme BNP yego ndakeneye gushikira hageze ni role model wawe yego d'accord okay hakindi bon kindi ndacuma hanze naho hanze y'igihugu haba journaliste comme France 24 vraiment ararenze wumva yuko mantuze yiwe arenze ariko azoyashika ko byose nareka kumuca intege okay Jodas baza Nina ucubaza Jodas ikintu cyose umushaka bagenda bazi none mugenje kuraba entrepreneur ya mu Burundi kuba cyari bariyungunganya mubona mubahanura iki kugira biyungunganye bateze imbere igihugu umuryango n'abanyene ubwabo kibazo la novuga gute aba ibintu bya entrepreneuria rabizi baranabitwigisha muri secondaire akitunganiza imigambi ukuntu d'abord ubanza kuraba ikintu kibuze aho uri twebwe ko twaragiye muri twarakoreze TV online kandi hari ama TV menshi ariko reka mvuge mu bindi bintu a part TV raba ikintu kibuze aho uri ushobora gutwenga umuntu ngo urumva ngo nani ngo naka ngo dandaza amacapati nimbarayo abuzaho nyene aho mwaho gaci wabo ntayahari niwe wenyene novuga harakenewe ibintu bya innovation no umuntu kumva ko invent ikintu ico kintu kandi kikabaho kigakoreka la niho najyaterambere tuvuga rya 2040 2060 nizokunda yego innovation d'abord yego de créer de cherche Nina urashobora kubaza rero Dasa ndakwaza ibibazo byoroshye cyane ikibazo kimwe naho baza bibiri ni bo n'iki ni ikihe gihugu wifuza kujamo bon niyo wumvise ati ndagishitsemo no kuno nshaka nkafu ndagishitsemo gusa umva muri make umuceri mva ni France kandi navuze France 24 ariko France sishaka kwiba ukunda abajournaliste ndakunda abajournaliste babo barakora emission neza cyane cyane nk'ukora intelligence économique umva ntugaza mu entrepreneur ego umva barabizi quand même ariko jewe ndakunda igihugu cyitwa le Canada Canada
Okay. Nina nta kindi kibazo. oya reka ngezaho akambaje ikibazo cyoroshye cyane Cyane. Kuko utangwajije ibijanye na televiziyo. Ko tokushura rero mu bisanzwe. Bon, peut-être que byose nkeka Canke je dasosha kwibaza nini? ambazi Ibijanye na televiziyo. ibijyanye na televiziyo bonina urabona televiziyo yacu yacaye hasi ntiratera imbere wifuza nko mu myaka nk'itanu iri imbere kubera ingana niyo radiyo cyangwa televiziyo irihe mu Burundi muri 5 ans nibaze ko twari dufite fréquence tuba dufite fréquence na chaîne ikunze na chaîne kujya ku izindi nk'isanganiro laba yego Wow. Reka rero ndabashimira nizera ko atakindi kibazo gihari ushobora kubaza ndina cyane muzehe. Okay, ndabashimiye rero. Dusubire twibutse bariko baradukurikirana TV yanyu ukuri umuntu ashobora kubitora nushobora kubafatira hagati ikiganiro amashobora kugira cose ariko mugerageze muvuge uko mwene ashobora kuyitora. murakoze cyane kuba mwatwakiriye kuri televiziyo Akamo yego hama televiziyo natwe ni ikiyago ca Boss TV yego mudutorera mu Kanyosha aho bita ku Musufe hafi ya station Safari n'indi yitwa Prestige Oil yego hama nka nimero yanje nayitanze 67 amajana 76 amajana 92 yego niyo nimero yanje ni Irakoze Jodasa yego nivyo muri make mumbuze muzoca mubaza muri campus asiatique Sagesse yego Nina nk'akajambo ka nyuma ubu ufise ushikiriza kuri dusikindira amavuta. numva novuga bakadukurikirana kuko atabo nibaza ko atabo twogera kuno babakurikirana namwe natwe baze baradukurikirana ego hama byose mutoye dasa ni bon yabaye nimero ni bon mumutoye aho dukorera mwahumvise arako mudufasha nzoka dufasha ni bon ego Je dasinani ndabashimira. murakoze cyane Nitwasura kubatuma ko nizira yuko muzobanguka. Eka rero nshimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana kuri Akamo TV nizera neza ko mugiye gushigikira bano bantu kuri ikiyago ca Boss TV mwegeze mubashigikire utaragira sabone mugire kugira ngo bigende neza n'abikorwa byo bigume bashikira bimeze neza turi kumwe na Nina na Jodase mudaci nta kiganiro kimwe kitabacika nizere yuko byose muzoza murabikurikirana ndetse mukurikirana n'ibiganiro bya Akamo TV mwe mutaragira sabone j'aime commentaire nayo nyene muyigire kugira ngo ibikorwa byacu bibandanye bashikira bimeze neza cyane yari jewe Ange Delicia Himbaza naho butaha bye bye ciao.